Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nk'igisata ca politique agateka kazina muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko. Amwe mu makuru tuza kugaruka ko ni araza kubashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ni mu gihe amezi 6 n'igice aheze abantu bafashwe n'inzego z'iperereza z'u Burundi. Abo bantu vyavugwa ko bafashikwe bavuye mu gihugu c'u Rwanda, abo kandi bakaba barakora cyane ku nkuru zivuga n'abutegetsi bwa leta ya President Ndayishimiye. Agakuru kabo kanyuma ni foto yafatiwe ku biro vy'iperereza kuvyari ku mugwa mukuru w'intara y'Cibitoke. Amatwi adusumira nuko abapolisi bari babacunze mu Cibitoke bo nabo barishwe bazira iyo foto. Uwogira amakuru y'aba bapolisi nawe yadusangiza. Tubibutse ko bano bantu bafashwe ku igenekerezo ya 28 myandagaro umwaka wa 2025 bane bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo yahahora mu gihe bari binjiye mu Burundi bavuye mu gihugu c'u Rwanda, abandi nabo bakaba barafatiwe mu gisagara ca Bujumbura. Navyo turaza kubigaruka ko makuru yacu arambuye. Haravuga kandi umuchef de zone yihaye ububasha bwo gupfunga abanyagihugu no kubaca amande. Uwo akaba yitwa Vitali Muhigirwa arongoye zone Higiro muri commune Muyenga intara ya Buhumuza. Abanyagihugu bamwagereza ko afise icumba ku biro vya zone yagize agasho apfungiramwe abantu akongera kandi akabaca amande y'umurengera kugira ngo abarekure. Akarorero batanga n'umunyagihugu witwa Jerome Ndacayisaba batazira vashe kugeza ubu apfungiwe aho kuri zone kubera kwanka guhereza uwo muchef de zone igiturire. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko. Ese waruzi ko Albert Shingiro ariwe mushikiranganje warongoye ubushikiranganje bw'imigendanire n'andi makungu y'u Burundi warushije abandi bose mu kiringo yamaze ari umushikiranganje w'imigendanire y'u Burundi n'amakungu. Navyo turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Kuva Uburundi bwikukiye bumaze kugira abashikiranganje 31 bajejwe imigendanire y'u Burundi n'amakungu. Ubatanguriye ntiyaramvye yitwa Rohogio Nimubona. Yahitanywe n'isanganya ry'imodoka muri Nyakanga mwaka wa 1963. Abashikiranganje b'imigendanire y'u Burundi n'amakungu ntibakunze kurambira muri ayo mabanga. Bane bo ntibanashoboye no kumara umwaka bayarimwe nkuko tuza kubigaruka ko mu gihe harimwo n'abandi bagiye baramaramwo ibindi bihe bitandukanye nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru. Nandi makuru menshi twabateguriye vyose ntuze gucikanwa ufite subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo toshucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Kuko natanguye mbivuga SRB na bagenzi we barihe. Amezi 6 n'igice araheze aba bantu bafashwe n'inzego z'iperereza z'u Burundi. Agakuru kabo kanyuma ni foto imwe yafatiwe ku biro vy'iperereza vyari ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Amatwi adusumira abapolisi bari babacunze mu Cibitoke bo nabo barishwe bazira iyo foto yagiye habona bibagaragaza bariko barasangira imfungurwa. Tubibutse ko bano bantu bane bafashwe ku igenekerezo ya 28 myandagaro umwaka wa 2025. Bane bakaba barafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo yahora mu gihe bari binjiye mu Burundi bavuye mu Rwanda. Abo bane yari Dieudonné Niyukuri batazira Rabe, Erwa Nkurunziza, Venandi Kumana ndetse na Fabrice Rurwira umutima. Erwa na Vena binjiye mu nzira zemewe n'amategeko. Bo binjire ku mupaka wa Kobero maze babandanya mu Kirundo gutegera Dieudonné na Fabrice. Dieudonné na Fabrice nabo baciye mu nzira z'ikinywabi. Bose ukari bane bafatiwe mu Kirundo. Erwa na Vena baje bazanye n'imodoka zibiri nazo nyene zarafashwe. Wa gatanu yafashwe nkuko twabigarutse ko makuru yacu twagiye turabageza ko kuri iyo dossier ni Bonaventure Nkuringoma. We yafatiwe mu hoteli Igitega mu bucagucagu bwo kwigenekerezo ya 30 myandagaro umwaka wa 2025 kubera imodoka ari kujana mu Kirundo yari yamufiriye ko mu nzira. Ibimenyetso biriho bikwiye vyerekana ko bano bantu bafatiwe mu Burundi. Barapfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura. Barajanywe ku biro bikuru vy'iperereza mu Cibitoke. Turafise n'ivyemezo vya polisi bari bacunzaho ari nabo bafashe ifoto bongera barasaba amafaranga imiryango. Mu nyuma amakuru yemeza ko bajanywe ku cicaro gikuru c'iperereza rya gisirikare GD i Bujumbura. None amezi 6 n'igice araheza atagakuru.
umuntu afashwe icaha cose yoba yagira araheza akajanwa mu butungane. Salvatore Horihoze atwara iperereza mu ntara ya Butanyerera bafatiwemwo General Major Ildefonse Abarurema atwara iperereza mu gihugu SNL, Colonel Jean Dafer Manirakiza atwara iperereza rya gisirikare be n'abamukurira ngo bategerezwa kuvuga iyo bashize bano bantu. Nta rwego na rumwe rw'igihugu rurekuriwe kwica abanyagihugu ruba rwafashwe. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH nawe nyene nturekuriwe ngo kwirengagiza ikibazo nk'iki mu gihe kiba camenyekanye. Benshi rero bakaba bariko barabaza ukuri kubiriko biravugwa aho aba bantu bo barashizwe, bamwe bati boba baranahejeje kwicwa. Ivyo navyo turabitohoza ko turaza kubibagezako. Muri komine Muyinga rero haravugwa umuchef de zone yihaye ububasha bwo gupfunga abanyagihugu no kubaca amande. Yitwa Vitali Muhigirwa arongoye zone Higiro muri komine Muyinga intara ya Buhumuza. Uwo abanyagihugu bamwagiriza ko afise icumba ku biro vya zone yagize agashapfungiramwo abantu akongera akabaca amande y'umurengera kugira ngo abarekure. Akarorero batanga no munyagihugu witwa Jerome Ndacayisaba batazira vashe kugeza ubu apfungiwe aho kuri zone. Umunyagihugu yamutabarije yagize ati: "Je ndi umuntu mba muri komine Muyinga zone Higiro. Nashaka kubasaba mutabariza umwene gihugu witwa Jerome Ndacayisaba batazira vashe asanzwe ari umwigisha korera Gisanze. Kwa Mungu uheze igenekerezo ya 8 ntwara ntuyu mwaka wa 2026 niho yateramira ku isoko ya Kiremba aho yariko yihereza inzoga aratinda aratanka isaha 3 z'ijoro. Niho rero yayebegwa muhiriwe aca dodora ku mugore azwi ko ari umugenzi w'umukuru w'umutumba Karimbi uwitwa Nayabago. Wa mugore aca telefona Nayabagabo nawe acarungika imbonera kure azitegeka kumucungira kuwo muhana. Bukiye baciye baja kumupfungira mu kumba kari ku biro vya zone Higiro. Kugeza ubu Jerome apfungiwe muri ako kumba. Ikibabaje kurusha bamuciye amande angana ni miliyoni 1,450 vy'amafaranga y'amarundi. Ivyo vyakozwe OPG afadikanije na chef de zone Vitali Muhigirwa. Abanyagihugu twarumiwe bamwe bati ese mbega chef de zone arafise ubasha bwo gupfunga abanyagihugu hoho amupfungiye iki ko atari inkozi y'ikibi ari irikironono umutekano akaba atari nuwo cahunga ko utagira ngo n'ivyemezo bariko barakingira canke ngo nicaha agiye gusubiramwo bamupfungiye iki. Ikindi tutumva nayo mande ese bayaharuye gute, yanditse mu kihe gitabo mpana vyaha, amafaranga niyatangwa azocaja hehe? Turabona ko Jerome ariko ararenganywa bikomeye. Chef de zone nawe ariko yiha ububasha atarekuriwe. Dufashe bija habona kuko nibitavugwa aha ko atanguye gutya mu minsi tuzoba turiko turapfungwa atacamira murakoze. Umusariro wa komine Muyinga Emedo Misago buramatari wa Buhumuza Denise Ndaruhekeye n'umushikiranganje Rone Ndaruzaniye barakwiye gukurikirana kino kibazo. Abakuru b'amazone ntibakwiye kumenyera gupfunga abanyagihugu no kubaca amande uko bishakiye. Bakwiye kumenyeshwa uko ivyaha n'ingene bihanwa bitegekanijwe mu gitabo mpana vyaha kandi ko umutegetsi wese adafise ububasha bwo gupfunga abanyagihugu. Mu yandi makuru nkuko twagiye turabigaruka ko twabwiye ko umushikiranganje Robert Shingiro ari we yoba yarahize abandi bashikiranganje bose batwaye igisata c'imigendanire y'u Burundi n'amakungu. Urundi kuva bwikukiye mumaze kugira abashikiranganje 31 bajejwe imigendanire y'u Burundi n'amakungu. Ubatanguriye ntiyaramvye yitwa Rohujio mubona yetenywe n'isanganya ry'imodoka mu Nyakanga umwaka w'1963. Abashikiranganje b'imigendanire y'u Burundi n'abakungu ntibakunze kurambira muri ayo mabanga. Bane muri bo ntibashoboye kumara umwaka bayarimwo. President Michel Micombero mu mwaka w'1967, Premier Niyongabo mu mwaka w'1967, Sylvestre Ntibantunganya mu mwaka w'1993 ndetse na Paul Munyembari mu mwaka w'1995. Abashikiranganje 16 bo barashoboye kumara hagati y'umwaka n'imyaka 2. Biboneka ko ari cyo kiringo benshi bamara. Hano rero reka tubasangize abashoboye kumara hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 ni busanga barasize izina rikomeye muri ubwo bushikiranganje. Albert Shingiro ni wenyene yashize mwuzuza imyaka 5 muri ubwo bushikiranganje.
Albert Shingiro yaginywe na President Ndayishimiye kurongora ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu kuva muri Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 gushika muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025. Afatwa ko ari mu bashikiranganje bafise ibikorwa bikomeye bakoze mu myaka 5 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, na cane mu kugwana akuzaho ibihano vyari vyafatiwe intwaro ya Nkurunziza mu kiringo ca gatatu. Albert Shingiro yarigeze kunugwanurwa ko ashobora kuba umushikiranganje wa mbere. Ikurwa ryiwe ryaratangaje benshi. Muri kino gihe wamusubira Edouard Bizimana akora ibishoboka vyose ngo afute ivyaranze Albert Shingiro. Edouard Bizimana we ageze naho avyandika ku mbuga ngurukana bumenye ko mu gice ca Albert Shingiro ubushikiranganji bwari bwitwara. Umushikiranganje Cyprien Mbonimpa niyo mushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yagize kabiri mu kurambira muri ayo mabanga. Yaganywe ku ntwaro ya mbere ya President Buyoya, araheza arongora ubushikiranganje kuva muri Gitugutu umwaka w'igihumbi 1987 gushika mwaka Muhindamukiza umwaka w'igihumbi 1992. No kuvuga ko hafi imyaka 4 n'igice. Mu gihe ciwe yari umushikiranganje azwi cyane, yari yaraserukiye Burundi mu Bubirigi no mu Bufaransa. Igihe President Bagaza atembagazwa bari kumwe i Quebec mu gihugu ca Canada, ivyatumye akekwa ko yariko arakorana n'abatembagaje Bagaza. Uyu yavuye mu mabanga nabi cyane kuko yaciye apfungwa yagirizwa ko yari kagerageza gutembagaza President Buyoya. Hakaza umushikiranganje Edouard Nzambimana. Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana agira gatatu mu bashikiranganje b'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu bamaze igihe kinini. Uyu yari yafatanije na Colonel Bagaza gutembagaza President Micombero. Mu mwanya wa mbere yaciye aba umushikiranganje wa mbere, aho nukuva mu mwaka w'igihumbi 1976 gushika mu mwaka w'igihumbi 1978. Yabaye umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu kuva muri uwo mwaka akuwe mu kibanza cyo kumushikiranganje wa mbere gushika mu mwaka w'igihumbi 1982 mu kiringo c'imyaka 4. Haraza kandi umushikiranganje Laurent Nzeyimana. Maître Laurent Nzeyimana yabanje kuba umushikiranganje w'ubutungane ku ntwaro ya President Bagaza, hanyuma amabera umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu kuva mu mwaka w'igihumbi 1982 gushika mu mwaka w'igihumbi 1986. Nawe yari umushikiranganje yubashwe kandi akerebutse. Mu kiringo ciwe Uburundi bwarakiriye inama mpuzamakungu zikomeye nka Sommet France Afrique yo mu mwaka w'igihumbi 1984 n'izindi. President Bagaza yararongoye amashiramwe mpuzamakungu. Uburundi buraronka imfashanyo nyinshi zatumye hubakwa vyinshi ku ntwaro ya President Bagaza. Haraza umushikiranganje Terence Sinunguruza. Terence Sinunguruza yarongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu mu kiringo c'imyaka 3 n'amezi 10 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005 ku ntwaro za President Buyoya na President Ndayizeye. Cari gihe cy'ibiganiro vyinshi vyo kugarukana amahoro, yakoze arondera ko Uburundi busubira kwizegwa mu makungu. Mu myaka y'inyuma Terence Sinunguruza yarahawe ayandi mabanga akomeye nko kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya President Nkurunziza. Ni nayo kandi muri bano bashikiranganje bose ashobora kuba yarakoreye abaperezida benshi mu Burundi, kuko yarakoreye President Melchior Ndadaye, Cyprien Ntaryamira, Sylvestre Ntibantunganya, Petero Buyoya, yongera arakorera Sylvestre Ndayizeye ndetse na Petero Nkurunziza. Hakaza umushikiranganje Laurent Kavakure. Laurent Kavakure yarongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu mu kiringo c'imyaka 3 n'igice kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015 ku ntwaro ya President Nkurunziza. Laurent Kavakure akaba afatwa nk'umushikiranganje w'umunyamahoro cyane. Imbere ko umushikiranganje Kavakure yaserukira Uburundi mu Bubirigi, aho yaronkeye umudari yahawe n'umwami nk'umwe mu bambasaderi b'akarorero. Hanyuma yiwe haraza umushikiranganje Antoine Batumubwira. Antoine Batumubwira niwe mukenyezi Murantunge Antoinette Batumubwira niwe mukenyezi wenyene amaze kurongora ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Yabutwaye imyaka 3 n'amezi 4 kuva muri 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2009 ku ntwaro ya President Nkurunziza. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 izina rya Antoinette Batumubwira ryaratanzwe n'u Burundi ngo yitoze kuba President de la Commission de la Union Africaine. Naho yarafise ibihugu bimushigikiye, leta Nkurunziza yaciye isokora izina ryiwe ishigikira Jean Pingi yari umushikiranganje wa Gabo ajejwe imigenderanire n'amakungu. Abakora mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu bakavuga ko ikiringo ca Antoinette Batumubwira cari kiryoshe aho mu bushikiranganje. Haraje kandi umushikiranganje Artemon Simbananiye.
uyu Artemone Simbanani yatwaye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na rimwe gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kane ku ntwaro ya Perezida Michel Micombero. Uyu yari umushikiranganji akomeye cyane kuri iyo ntwaro ku buryo izina ryiwe rigiteza impari mu Burundi kugeza uno munsi. Asanzwe kandi yararongoye ubundi bushikiranganji butandukanye harimo n'imigambi ya leta n'indero, arakora n'ayandi mabanga akomeye. Hakaza umushikiranganji Severe Ntahomvukiye. Uyu yarongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2001 ku ntwaro ya kabiri ya Perezida Buyoya. Cari igihe kitoroshe Urundi bwari bwarafatiwe embargo, no kuvuga ibihano bikomeye mu karere, ariko irahavikurwaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda. Aha kandi cari igihe c'ingwano. Severe Ntahomvukiye yakora akazi ko kwama ari gusigurira iyo Burundi buja. Abashikiranganji bahaswe gukwiza imyaka 3. Abashikiranganji nka Ale Aime Nyamitwe na Augustin Sanze harabuze gato ngo bakwiza imyaka 3 barongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Ale Aime Nyamitwe yabutwaye imyaka 2 gusa n'amezi 11 kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2018. N'umushikiranganji ngo mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, aho n'amakungu rero asubire gufatira Uburundi ibihano. Augustin Sanze nawe yatwaye ubwo bushikiranganji imyaka 2 n'amezi 9 kuva mu mwaka wa 2009 gushika mu mwaka wa 2011. Bano bashikiranganji bose bagavuga ko batari boroshe, abo bakoranye bakavuga ko igihe cabo cari kigoye. Reka tugaruke ku tuntu n'utundi twaranze hamwe mu bashikiranganji b'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Perezida Micombero niwe wenyene yigeze kwigena ko abaye umushikiranganji w'imigenderanire akabifatanya no kuba umukuru w'igihugu hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi, ariko yari umukuru w'igihugu atakunda ingendo zo hanze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi Urundi bwagize abashikiranganji b'imigenderanire 3, hariho 2 bamaze akanya gato cyane, harimo Micombero na Prime Niyongabo. Hari umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yatanze imihoho ari mu rugendo mu makungu. Uwo ni Jean Marie Ngendahayo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu. Ico gihe byaratangaje benshi kuko umushikiranganji yareruka guhagarikira ubugeni Parade de mariage bw'umukuru w'igihugu Perezida Ntibantunganya n'umumenyeshamakuru Pascazi Minani. Jean Marie Ngendahayo na Antoinette batumubwira nabo nibo umugabo n'umugore mu rugo rumwe, bose babaye abashikiranganji b'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Lohijo ni mubona niwe mushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu wenyene yasandabiye mu mabanga. Umushikiranganji Edouard Bizimana hari no munsi akaba ari karihayagiza atyoza abo yasubiriye yogenza make. No bushikiranganji benshi bataragaramamwe yo kwiga gukura ivyigwa ko batwaye imbere yiwe maze agakora ivyiza kubarusha, ariko akagoma ziko ivyo bose bakoze ari magiriranire. Gutyoza imbere yiwe sivyo bizomuha gihagarara, ahubwo nakore neza maze ibikorwa bize vyivugire, maze tuze tugira duti ibikorwa vyaba imbere yiwe yabigize umushinge nawe ace yubaka ibikomeye. Gaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyone subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza abo bari bose kugira ngo nabo baje baramubashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tubageza ko uno munsi. No muza TV rero Imana bayezagire, hari nandi makuru menshi turiko turondera mu mwanya uri imbere tuza kubashikiriza. Imana iba hezagire.